ndanka kubesha mu rukundo bro. Ndanka kubesha mu rukundo. Burya jewe nabijya wumva ngo abahungu ngo badetinga ngo kaja kubesha umukobwa ngo ndagukunda kugira ngo uronke ivyo uronka. Jewe kijya kintu ndacanga. Hako no kuri ico kintu. Nutuma nyine mvuga nti burazi rero ndakurikira inkime nawe turabagenzi. Mugabo hageze gusohoka ninaja ahantu bavuga ati aha kwinjira ni couple je nzohamagara umugenzi ati bana ingumerekeza ahantu nyamba naho nyene imbangukira gutabara nzokubwiza ukuru utabare atabara habaye hahi urumuntu reka hari mugani akunda guca ngo ushikiwe n'ingwaragira iki aravoma ubwo rero je nshigikiwe n'ingwe bro twafa numugwi aha mu Burundi uri top. Fandire na Norask is my family. Nkuko nyine twafivuga family friends forever. Rero umva turabagenzi turi famille bibihe byose. Ni ubuhe buzima ba Norask babayemo Norask na Fanny Ravine twe tutazi abantu tubabona ku makamera gusa wowe uzi kubera uri umuntu wabo w'indani. Okay. Rero kumbaza ibintu by'indani mu rugo. Bon ubuzima baye mu bwo mutazi. Burya Norask n'umunsi wa mariage yari editing. Umunsi wa mariage yari editing. Nazi ngaha abasore benshi ngaha bagize mariage. Babati leo no munsi reka no gufuta reka amadominika narimaze ubwo bundi Norask wewe yaraye muri editing yego editing nyine mariage kugira ngo ije kuri wewe fanisha ne yaza na makiyayo onya kweli Fanny ko yago abasore mwese muri ko murankurikirana nisiriko nk'ubu twoja mu nzu zanyu ibintu nakajagari nukuri abasore turiyitse ibintu nakajagari kajewe nsizi intebe imeze gutya ashaka kwikubitira nk'ukwezi gusimeze gutya mugabo umugore hari umugore wapi natacho bigutwaye mu mutwe wumva ari sawa kagutwaye kubera nyine nuko nyine abasore twimereye je nka jewe vraiment ikintu cambe nka jewe yo ntashe nduje cyane impuzu ndazamburira muri salo kwa jumba je ndibana nugara umuryango wa salo umuryango w'inzu ncinjira muri salo nta yo kuri impunzu ya mbere nza gushika mu cyumba zose nazimaze rero hari igihe nzinduka nigira nko ku kazi nk'ubu bamwita ibana zinduka nyeruka ku kazi ndaba iyo nambara nyene mu cyumba ntera nca kuri zazine nigira siga nugaye nzagaruka ndazisanga ahandi n'umundi w'ugucutani zindawe. Hello muraho murakomeye nizere ko mumeze neza aho muherereye hose mu micungararo igize igihugu cyacu ciza cy'u Burundi ko ari hanze yacu mu nkundire ndababwira ati mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye nongera ndabaye ikaze mu kiganiro cacu arico canyu mushikizwa na jewe Omario kuri Yaga Tech TV. Uyu munsi nazanye umuntu abantu baguma banyishuza surtout abakobwa bamwita Fiko ari muri Truafa numukinyi mwiza kandi cyane ndakwakira cyane Fiko. Thank you so much. Ubundi ndashimye cyane kuba ni muri ubwa bwa Yaga Tech TV. Ndakurikirana ibikorwa byanyu mukora neza kandi vima courage. Ubundi turonse abantu nka mwebwe 10 aha mu Burundi vraiment muvyerekeye iki gisata cyanyu twotera imbere gusumba. So thank you so much. Ubwo nyine ndi hano kandi nshimire ndayongira ndanamusa n'abantu bako badukurikirana abagize subscribe abataragira nabo bayigire hama mwebwe namwe murorera ntimurore mwenyene musangize n'abandi vraiment kuko burya kwa mudushigikira niyo mpamvu no turiko turakora. Ako kanuro k'abakobwa niko nyene ko tugaruka mu makomantere ati Fiko n'ibiganiro byose usanga waciye mu Fiko abademu kubera ko abademu aribo bafana ba ufise benshi ahubwo none abakobwa nibo bagumye ba urumva je nibaza yuko burya abakobwa indoro rero okay je nibaza yuko burya abakobwa ni bamwe mu bantu bashikira ibikorwa
simvuze ko nabangu badashigikira ariko ugerageje kuraba kandi ikindi naco mugenzi we nubizi yuko no mu gihugu cy'iwacu haruka kuba rusansu murabizi yuko abahungu nyine twinganyira turi kukiyiko barabizi ko abakobwa aribo benshi niyo mpamvu mu bintu byose madomene usanga abakobwa aribo bagwiriye rero ntibivuze ko atabafana b'abahungu mfise ndabafise mugabo abakobwa nibo badomina gusa ikindi aho nawe usanga abakobwa aribo badomina amafana bawe ntavyonzi ntushyire muri ako gatebo kawe gusa ikindi abakobwa ntibahisha amarangamutima ego burya umuhungu agufana biragoye kweri ko avuga ati yo ndagufana mugabo umukobwa vraiment abakobwa baragaragaza umukobwa akunze ikintu aragaragaza ko akunze ikintu ntiyihisha ibyo kwifatafata navyo bafise vraiment hari uwambajije nawe nyene n'umukobwa ati fiko umunsi mwakoze ikiganiro uzomumbariza ati mbega ari en couple mbeko ataratwereka umusheri wiwe ati nyimba mufise mariage ni ryari ivyo bibazo yabimbarije rimwe ari bitatu nawe ndashaka kubitwishure ubundi jewe ndi sindi en couple sindi en couple ati ubundi jewe sindi en couple sindi en couple usibye yuko gusa oya sindamwihakanye usibye yuko gusa mbo reka ndabyishe mu buryo bubiri sindi en couple ariko kandi ndi en couple okay reka ndabitandukanye ndi en couple hamwe na Yesu ariko uravyumva ndi en couple hamwe na Yesu kuko ubundi jambo ry'Imana tubwira yuko yaducunguje amaraso yadu amfite bavuga yuko ajya amaraso yaducunguje ari inkwano yatanze urabitahura ni nk'inkwano yatanze ubwo rege ndi en couple na Yesu hama kinacho mjerekeye relation y'ubuzima busanzwe I'm single ndi single nta muntu mfise ahubwo nimba muri mwebwe muko murandaba ari mwihi wanje jitokeze nuze none uri kuyera mu biki uri gukora iki uko niko mwayaze na sheri wawe nivyo mwavuze ati ninagera imbere ya kamera nzokwihakana kandi nize bigushavuze nuko mwavuga oya ubundi je yaba ndamufise sinari kwihisha none nihishe kubera iki nihishe kubera iki burya iyo uri kurihisha ufise umuntu muri kumwe uwo muntu butamukunda burya bantu bakobwa mwese muri ko muranyumva rero ni wabona umuhungu atari karakwerekana en public nubwo benshi mbo nivyo hari igihe muvugana ati hari igihe cyo kuzobishira en public mukabivugana ko ni sawa muga ni wabona yuko umengo igihe cyose mugomye kubishira en public akabigi ukamengo biramutsitaza cyangwa ukamengo ntabyo ashaka burya haba ari hagahaza haba ari impamvu kandi iyo mpamvu si nziza burya nyine abatagukunda majambo maka abatagukunda abatakwishimiye abatari proud nawe ni kuvuga umunsi fiko yagiye mu rukundo twese tuzobimenya of course mbo sivye yuko gusa sinoce nzanga ngirishe conference do presse ati burya rero uno munsi nagiye en couple oya mugabo ndakubwije ukuri yuko je sinzi kwihisha burya je nkunze je sintisha nkunze ndumva nkine kumubwira amajambo meza kuri stati ndumva nkine kumupostinga ndumva nyine sinihisha sinzi kwihisha je nakunze sinihisha weruka mu rukundo ryari fiko maze imyaka 6 2018 maze imyaka 6 asho yarakwabarije umutima kwi maze imyaka 6 ntari mu rukundo uwo muntu yaniki kintu yakoreye ku buryo nigikomere no bukikuriko burya ugiye kuraba ibintu abantu umuntu ashobora gukorera ugakomereka cyane ntibaze ngo ni ibintu binini ahubwo biba binini kubera bivaye n'urukundo mukundo nkene rungana burya urwo rukundo wamusutseko nigo nyine rutuma nubwo yakora akantu kangana gutya we biba binini kubera urwo rukundo rero sikuvuga ngo yakoze ikintu ca grave oya n'ubuhemu cyo kimwe n'ubuhemu bw'abandi abantu bose bagira mugabo vyabaye too much kubera yuko nyine nari namwihaye wese nari namukunze nari namuhaye umwanya ndamuha vyose ndamuha umwanya uburyo iki ibintu byose ugashirako ku muntu mugabo bikarangira nyine ibyo bintu atabihaye agaciro rero bici bituma numva umengo désormais ndahagaritse ibintu byo kuja muri izo relation rero mbona umengo ntaho ziko zirashika ubu nyinzo so kuja muri relation muga nti uyu rero n'uyu kandi nyine tugomba tubane nyine ni kuvuga rero kuva 2018 gushika 2024 abo mwakururanye bose kwari kwikura umusonga no nta muntu twakururanye
Oh Mario nawe urakize. Oya nta muntu twakururanye ahubwo gusa ubundi jewe nakuze mfise kuva kera. Nakuze ngira abagenzi b'abakobwa. Ariko burya Jesse ndanka kubesha mu rukundo bro. Ndanka kubesha mu rukundo. Burya jewe nabijya wumva ngo abahungu ngo badetinga ukaja kubesha umukobwa ngo ndagukunda kugira ngo uronke ivyo uronka. Jewe kije kintu ndaca. Hako no kuri ico kintu. Nutuma nyine mvuga nti burazi rero ndakuri ikintu kimwe je nawe turabagenzi. Yes. Mugabo hageze gusohoka ni naja ahantu bavuga ati aha kwinjira ni couple je nzohamagara umugenzi ati bana ingumerekeza ahantu nyamba naho nyene imbangukira gutabara nzokubwiza ukuru utabare atabara habaye hahi urumuntu reka abahuguro muri yorobeka oya sukuyorobeka mugabo ntimuze mwibagira yuko byose bishoboka birashoboka ko umuntu nyine abaho ataca mu izo nzira kandi birashoboka nivyo ariko biragoye basi muri bino biragoye wowe uri mu babishobora canke uri mu bo bigora uri mu babishobora canke uri mu bo bigora jewe ndabishobora kubera nshobozwa byose na Kristo namwemuyera n'inkomezi na Kristo n'inkomezi nshobozwa byose n'Imana ni yuguye uraza kihana nguye ngwahe Mario none uri marayika wewe ko na marayika nawe nyene numva ngo acumura indwi ku munsi we ntucumura jewe si nivyo sindi marayika burya umuntu nyene aragira intege nke ziwe ariko kibisukugwa kibihugwa no kugwa ntuvyuka nyene umuntu wose agira intege nke ziwe ariko Imana ishimwe yuko jewe mashima Imana ivyo nshoboye byose ndabishozwa n'Imana. Nta kintu vuga ngo harimo ingufu zanje kuko umuntu aha kwisi ubundi hogenda bahora n'ibintu byinshi bigiye bitandukanye ariko buri gihe cyose intsinzi nta wundi yinshikanako atari Imana. Reka tugarukire muri film wahereye film mu kwa gatatu no twatanga gukubona. Yes. Gusa abenshi turavye nyene actinga tubona umenga wari ubimazemwo imyaka myinshi nirihe banga wakoresheje rituma umenyekana cyane mu gihe gito? Kumenyekana kwanje cyane ndazwi urazwi uri star kabisa. Wow Imana ishimwe cyane vraiment kandi Imana yanjye ndagushimiye cyane biranyoye n'ukuri bon reka rero je ni impamvu nibaza bwa mbere n'ubuntu bw'Imana n'ubuntu bw'Imana bwa kabiri bugiye Imana nyene yarantumbereje ku muryango wagutse umuryango ahabwo uzwi cyane burya iyo uriko hari mugani akunda guca ngo ushigikiwe n'ingwaragira iki aravoma ubwo rero je nshigikiwe n'ingwe bro twafa n'umugwi aha mu Burundi uri top twavyumva uri top rero urumva ko uri top ciwe nanje nkace ndawubamwo nivyo si bose bari muri twafa peut-être bageze kuri rugezo ngezeko birashobora kuba atari bose kuko turavugira imwe abakinyi benshi mugabo rero jewe nibaza yuko n'ubuntu nagiriwe kubera nukuri nta nguvu ziwanje kubera nk'akarorero hariho nk'abantu bagiye barondera abantu bakina n'amafilm nk'ubu gasanga nk'akarorero basanga bari barondeye nk'umukinyi kanaka umukinyi bakaca bamubura bakaca baza bakaca bavuga ati rero uzoze basudufashe nkacengena nkabafasha nkagenda muri sanse nk'iyo kubafasha ukaca usanga story y'iyo film ihindukiriye kuri jewe wari ugiye nko gufasha bikarangira ari wowe main character bazaje story ihindukiriye kuri jewe none umva ngaho nta nguvu je nabishizemo rero nibaze yuko ikiganza cy'Imana gihorana nanje buri gihe niyo mpamvu nivyo nkora nyine ngena mbona mu mugisha nukuri kuvyo ngeze ko vyose rero niko bw'Imana n'ubuntu bw'Imana ikiganza cy'Imana gihorana nawe kuri Facebook uburi umukuvugishwa butumwa wabahindutse apotre kuri TikTok uburi umukomedie muri film uburi umugabo ivyo bintu kubera iki bimeze nkuko bimeze uko kubera yuko kuri wanashaka hose haba muri film haba kuri TikTok haba kuri Facebook hose ikintu cyo
cyuvuga butumwa nikivamo cyo kuvuga Yesu nikivamo kubundi nizera yuko ari cyo naremewe vraiment kuko Yesu yadusigiye akazi ko gukora yatubwiye ati ndagiye mugabo tigenda mubwira amahanga yose cyo nyine byanditse muri Matthieu 24 28 plutôt yes tigenda muhindura amahanga yose mubwire ubutumwa bwiza abizera mubatize rero twebwe je igituma n'ubu nkihumeka nuko mvuga Yesu nuko n'amazina rya Kristo nuko mvuga iby'agakiza kiwe kugira ngo abantu bizere baronka agakiza ubundi ntako ndavuga ivyo bintu ntacyo nabandi ko ndakora rero Facebook hoho ndabivuga mu buryo bwo kwandika peut-être nkoresheje n'ifoto ariko TikTok uzorabe kenshi je nko kuri TikTok ama video nkora atari comedy ni juste kugira ngo abantu baryoherwe hari abantu babiriyo bashavuye bafite ama stress bakeneye ko batwenga baryoherwa atari iyo genre akantu kameze nka comedy mba ndiko ndiri indirimbo za gospel ni kubwoko buri bwora nkora mwaba video kuri TikTok ngira ko hari abantu barabansama indirimbo za secular dukora indirimbo ya naka canke oya vraiment nukuri maze banyihanganira je nkora gospel n'imiburi na comedy mbwa panza comedy zisarisha zimwe ubugi kugira ibintu biteye isoni zijya je ntazo nkora nuko meze hama Facebook ndabikoresha mu buryo bwo kwandika sina ahantu hose birafitana isano y'ubutumwa bwiza bitumye je nibaza imbere yuko ukina film mbega mu mutwe wariyumvisha ko uzokina film wabigiyemo nka passion canke ni kwa kundi usanga ugiye mu kintu mu buryo utari witeze ukaca ubigira akazi kuva kera ukiri mu motor ufite indoto zo kuba umukinyi wa film is a passion ni passion kuko burya urumva kuva mu kwa gatatu gushika no munsi burya ari ndi parcours ntashatse kuvuga kera ma 2008 2009 twageze kuba turi mu timu bw'amafilme na Noraske na Noraske tukabujamwo ubwo butimu nyene tukagenda mu repetition tukaja mu tournage filme ntizisohoke cyangwa sanga repetition yapfuye kubera yuko gusa juste kwa byari ibintu by'imicango tu vois mutabonera iyo bizoto ivyo bintu rero mnyanda ugati ibintu kwere wapi turabiheba tuja mu bindi turakora tuja mu bintu by'imiziki nyene ariko nyene cette fois rero niho amfite kwa Noraske ari umufrere yarabizi yasanze ico gihe twamaranye aho kera yavuze ati okay ubure ko ndi ahantu mbona yuko hameze neza rero umufrere wanje ashaka kuza rero akagira agakorera muri no platform nyene dufise niko gucenza rero muri cinema uvuze kuri Noraske cyane buka 3 fois yego Fanny Lavine na Noraske nabantu ufata gute mu buzima bwawe Fanny Lavine na Noraske ni nabavyeyi muri cinema ubundi Noraske n'umufrere Fanny ni berser mugabo rero muri filme nuni n'abavyeyi ko je nama mvuga yuko vraiment nibo bamvyaye mu no mwuga kuko kiye gihe ca kera vraiment bana umumengo nyene niki cyari pashije mugabo cararenganye nivyo ariko cette fois bamvyaye bushasha kandi urabona yuko vraiment umusaruro si mubi cyane ni mwiza cyane ndawushima aho bigeze hose nimba nko kuva mu kwa gatatu bunye turi muri December mba ndiko ndaba amezi 9 nimba amezi 9 vraiment no munsi hashobora kuba hariho kamera yagatekiza ko nkwesha iganiro namwe mukanyumvirako cyomba yuko nyine hari intambwe kanaka amaze gutera sino haro nk'abantu usanga bamaze ngiye kirekire mugabo batararonka niyo opportunity yo gukoreshwa ibiganiro canke yo kuja mu zindi filme z'abandi bakabizera yes nuko ndashima vraiment Fanny na Noraske vraiment is my family nkuko nyine twafivuga family friends forever rero umva turabagenzi turi famille bibihe byose ni ubuhe buzima ba Noraske babayemo Noraske na Fanny Lavine twe tutazi abantu tubabona ku makamera gusa wowe uzi kubera uri umuntu wabo w'indani okay Rego rikumbaza ibintu by'indani mu rugo bon ubuzima wawe mu bwo mutazi ikintu ca mbere n'abantu baryoherwa iterambere ry'abandi sinzi yuko bari bigaragaza kuri kamera I don't know ndavyibuka neza mugabo jewe twa turi kumwe hatariho kamera
n'abantu baryoherwa iterambere ry'abandi n'abantu bumvise umuntu yakoze ikintu ciza ugati wow bumva nyine bari proud no kubona mu Burundi akoze ikintu ciza ikindi naco burya n'abantu burya barakundana cyane gusumba bijya berekana kuri kamera cyane barakunda bo kuri bo ushingiye kuki kweli shingiye kuki bo ndabona ukungene bafyina ndabona ukungene umwe yitaho yundi kuko ubundi hajyanye turi muhira emye narasikia aguma turishimiye umugabo turihangana ni sawa gose aguma giri avuga ngo kurishimiye umugabo turihangana uko biri kose oya ambete ni atumanyira umuntu yumva umunoho ati nanje ifona lamini wowe ndabe nyine ndabijemwe mugabo nyine ugasanga yene igihe nikiragera umuntu agatekana so nabantu burya barakundanye cyane gusumba byabona kuri kamera ikindi naco nuko bakunda barakundanye kandi bakunda n'abandi je nibaza ko ari ivyo ni ivyo kandi n'abantu kandi bafise ishari ryo gutera imbere babitahora ishari ryo gutera imbere ndaryumva bana hajya naske hari gihe bangumwe ko atarandyama n'umugore akibagira pe ari ku kazi amajoro ari editing yego sinzi ko yegeze ko ibiganiro nabivuga kenshi burya naske n'umunsi wa mariage yari editing umunsi wa mariage yari editing ndazi ngaha abasore benshi ngaha bagize mariage bavuga ati leo no munsi reka no gufuta reka amadominika narimaze ubwo ubundi naske wewe yaraye muri editing yego editing nyine mariage kugira ngo ije kuri wewe fanisha yaza na makiyayo onya kweli faniko yago oya ntiyago ahubwo naske je ndanda kandi afise n'umugore amutahura ndakunda uko ngena gaburi ibintu nyene arafise umwanya wa care ni nkuko nyine bahora ba disparisa tukababura bakavuga ngo arafise ngene ngo bitandukanye ngo bikajana gute umunsi wa mariage yagiye mu byo kwedit nyine burya habu ujya umunsi wa mariage je naje vema kantu karanyigishije burya naje vema umunsi wa mariage nibaza yuko bijya bintu abantu babibaza yuko biba bigiye kuba je nibaza ko atavyo nzokora oya umusore mamurusha ni muri huko munsi bukerero mukuri byo mwari gukora muteka bayaweho ibintu byo kugenda mufise iminoho nubwo tavyo umunoho zo warawivuye byenda gusa so kwivura ahubwo ni juste kugira ngo ukore ibintu neza utekanye warushe mani ahubwo bararuha gusumba nk'abadada bo bararuha gose gusumba ngabo ucugena kandi ukacumuruhisha kabiri c'est pas bon niba mushamu urukundo acha bani byo byamuzanye sivyo byamuzanye sivyo byamuzanye umugore ntabazanye nabijyanye umugore abazanye no gupanga ubuzima bw'umugabo buryo ubuzima bw'umugabo butari mu mugore aho ubuzima bwawe buri mu kajagari abantu giyunyuriye kwe bo siwe wagusa na jewe ahanaje buri mu kajagari burya ndavye jamana ndi mu kajagari kweri sindi umuntu ubuzima bwanje butoze ku murongo uzobona itandukaniro ni wawe nk'umugore Imana yagufasha ukaronka umufasha niho uzobona itandukaniro hagati y'uburere na kera none mane nk'ubundi siri yuko ndisira abasore mwese muri ko murankurikirana ndisiri ko nk'ubu twoja mu nzu zanyu ibintu nakajagari nukuri abasore turiyitse ibintu nakajagari kajewe nsize intebe imeze gutya ashaka kwikubitira nk'ukwezi gusa imeze gutya mugabo umugore hari umugore wapi none ataco bigutwaye mu mutwe wumva ari sawa kagutwaye kubera nyine nuko nyine abasore twimereye je nka jewe vraiment ikintu cambe nka jewe iyo ntashe nduje cyane impuzu ndazamburira muri salo kwa nyuma je ndibana nugara umuryango wa salo umuryango w'inzu ncinjira muri salo ntabwo yo kuri impunzu ya mbere nza gushika mu cyumba zose nazimaze rero hari igihe nzinduka nigira nko ku kazi nk'ubu bambwita ibana zinduka nyaruka ku kazi ndabuyo nambara nyene mu cyumba ntera nca kuri za zine nigira siga nugaye nzagaruka ndazisanga ahandi no mu gihugu cutani zindawe kiretse iyo mvuga ntire ngomba mese niho utora rero usanga imwe tayari yahindo tayari mana ubuzima wacu burimo akajagare utarimwe abadamu kwe gusa hariho n'abatipe batopfa bavuye mu mashambrete batarongoye n'ibijya n'ibiki hago je sinabitahora ne kubera iki nyine bo none ni kubera iki je nibaza yuko
chambrette yaba chambrette ahubwo barakwiye nimba uronka ubwo buryo nivyo twaduke ubukwiye kwimenyereza kuri inzu nini nyaburyo birafasha kandi burya iyo ufise chambrette none yuko ufise manke y'intebe sinzi kubitaho ntubona basi nta ni tapi umva warose gusiyo tapi sasa kwiyo material babiheze rero umugabo iyo ubona ufise ikizu kinini hagiye gute iki kizu naco ahantu neka ndashira akabati ahantu neka ndashira intebe kandi mane burya byo nasanze plus wagura amahema plus n'ibintu biza burya n'ukuri uba muri chambrette uzokamuronka ya chambrette mugo uvuze ati je ndiyimutse ngiye muri chambre sawa no kuri uzoronka ya chambre sawa nani kubera iki nahivye ndamaze kubibona man ntushobora kubura amahera Imana irahari kugira ngo supplying ibintu byacu nyene niyo mpamvu vraiment turakwiye kuza twagwa chambrette nivyo ego mwese afise ubushobozi bwiwe nivyo sinshatse kwinjira mu buzima bw'abantu mu ngabo nyene uvyumve neza kugira ngo nka chambrette nikuzoronka na chambre salle ereka n'ubundi usanga umunga wo muri chambrette ciyatera inda nk'umudemo wakamumutera niyo ko batabana muri chambrette bagenda muri chambre na salon kandi agoma yiri kandi baraba gose kandi ahubwo muri bya bihe umva wateye nk'iyo ndahamuka tuja muri chambre salon wari muri chambrette ukenera utundi tuntu mugabo gasanga iyo wagumye uba muri chambre salon ukiri umusore tuyatuntu ugasanga kumbe waratuguze waratuguze kera kanya gato warujuje ukavuga ati reka nshira agatapi muri salon naho basatidist ubundi munsi ukavuga nteka nshira udutebe bikora byo muto twuntu uriko tugira ata pressure iri inyuma yawe mugabo bibaze rero bijya hariho pressure y'umukobwa wateye inda y'ibiki ibintu byinshi birarusha sha uzotera inda zoshika asanga bihari kwere nta pressure none nda mutera inda kuko sinzogira mariage hama twibanire biciye mu cyo neko kindi ndagutera inda Imana ari yabishatse ko ariko bigenda nayo yariritse inde wewe kuyaritse Imana yawe nawe yojishaka ko ntera inda irigana bajya bayitera nabo nyine babimera Imana kandi Imana ibibakunda yes of course en fait ni ibintu bishika mu buzima ariko je nibaza yuko turapanga Imana igapangura n'ivyo mugani baze yuko Imana ari ya mbere dushakira neza gusumba nuko twitwa twishaka oya wese nibaza ko byoshika ko protection uraza akamaro kayo protection kwiprotege kuprotege amagara yawe oya ubundi kwiprotege kwa mbere no kutabikora kuza kwambara ivyo wambara ni kutabikora kuko bijya bintu abantu benshi maze gutabukirako abantu benshi izo ntayitwa matwazumvise rero kwiprotege kwa mbere no kutabikora ahubwo mbega tubandanye tukubona muri Truafa nyene canke hari umunsi nawe tuzobona ati tena ngoma ntaguze filme yanje sinoguma ngaha jewe ndakunda kurana n'abandi ndakunda kurana n'abandi burya ngo bavuga ngo ngirigiri bugira babi kandi ngo kuboko kumwe ngo kuri yaga ni kwimara uburyo ni kwimara ubute ubugi ya kirundi cyanje mani kirundi cyo sorry rero jewe vraiment ndakunda gukorana n'abandi twafa ni famille kumva nko biri family friends forever Jeff Mandi muri Truafa forever nimuze mu ndondere n'ahandi nubwo noja gukora ivyo vyiwanje bizozokora Truafa kuko nivyo bizozokora Truafa jewe ndashaka gukora ivy'iwanje kandi muri Truafa jurabizi ndashaka gukora ivy'iwanje ndi muri Truafa uga create channel yawe ndayifise no urayifise hariko indirimbo hariko vuba nzo mu minsi nzoshirako cinema baba tiperega nkuko wabivuze barishimiye iterambere ry'undi gose cyane gose uko aronka abandi ukija muri under management yabaca babwira ati nta cano yindi ufungura nitwebwe gusa oya nukuri ahubwo nyene bobo jewe n'ubunye nuko nyene ntashaka no kubivuga bibe ngomo mwakuza nzokora filme yiwanje nyene kandi nzokora Truafa nyene higamaye n'umuvyeyi none ninka kujya nyibashura kugenda none wewe woja gukwa umuvyeyi ntaguterera oya ntuba baramuvyeyi bwoko ki jere Truafa n'abavyeyi banje bateza kunterera bateza kumfasha bateza kunsupportinga nubwo none ko nkora ivyo byanje kwa uko biri kose ndo presenta Truafa ndashaka kumenya ukicinjira muri cinema ni kihe kintu cyaguchallenginze
challenge ya mbere nshinjira muri cinema ikintu cyambere cya challenge ni amfite kweli ndabiheruka kera kandi aho kera sinari bwaro namenye maze kuja imbere ya kamera rimwe rero gusubira kuja imbere ya kamera kwibagira ama script ugasanga baguha ibintu uza gukina mbwo ukavyibagira mugabo ndashima yuko nyine nari mfise abantu nyine bangororeramwo Fanny na Noras ka director beza baca bambwira ati kandi bo baranyakuraje sha hari nk'ibintu nabona yuko je ubwanjye nakoze nabi bo kambwira ati wow je nkumva nka Noras karaje arambwira turi babiri bana ngo umugore wanje kweri ngo yashimye acting yawe yabakubeshe yabambeshe gute sinzi yambeshe yabakubeshe umukinyi wa mbere mu Burundi yashimye acting yanje wow mugabo ivyo ntivyamboreza ngo uce bicaca nace nginda nkaraba abandi bantu ngine bakina nkaraba Naija level bageze ko nkaraba hasubira kandi umva nace nguma niga urya jewe sinkunda kuguma ngandakunda kuguma wiyungura ubumenyi yes rero kweli script zakunda gucika nubwo n'ubunye rimwe babishika mu ngubuzikirenga ubunye vraiment ndashima Imana nubwo amfite ubunye nubwo nta kina binyene wambwiye mugabo ivyo nyene mba ndiko nakina bambwira yuko nabigize neza nubwo nyine kandi mu majambo make bijya script ntikubita copier kore nyine ntikubita copier kore kubera bo bubasha kwandika utuntu wovuga mu munota umwe ngo gusaba ko scene imwe mara 3 minutes nk'ubikiyago caje nawe kama 3 minutes bisaba ko twongeramo ibindi mugabo bitaza kudukura muri ya subject baduhaye akaza kariko kose ntigera habura ibintu biguca intege nikiye kintu ugeze guhura naco muri cinema kigaguca intege ukumva abona bihagarika muri ubuzima mu buzima bwose ico kintu turaciteguriye cy'ibintu biduca intege turi tayari naco twaracambariye ubwo ahubwo rero harigiye twarigeze kuja gukora scene iraho tweje kuja gukora ama film iraho ama scene aratakara yakoze agatakara bisubiramo rero nimba kintu cyambere kinshisha ni gusubiramo ibintu nakindi kare urumva ikindi naco nama commentaire negative tugire nk'ama commentaire atatu maze kwakira kubwo n'urutima rwawe ari giki ari nk'umuntu ngo ari nk'umuntu akomeye kuvuga wanashaka ni umujournaliste yavuze ati Fiko ngo ariko ngo umva yakavuga abantu bari ngaho ati hakaba ari nundi yitwa Fiko ngo basa no bariko barafasha muri promotion abandi yavuze ati abakinyi ba filme abakinyi biki abakinyi ba filme n'abageze kuri je bacavuga ngo basa no bariko bafasha promotion naratwenze ndumva none bariko bafasha promotion nenje n'umukinyi wa filme kutavuze baze nk'abanditsi umukinyi wa filme wundi ari ngani naka ngo basa nuko bariko barafasha promotion anje mugati naco n'igizima gashizemo naco kazimije amfete muri sale yose nimba je wahubase no kuvuga izina ryanje byo birahagije kuko hariho benshi ntiyavuze bose dutoya iyo ni yabaye live ya commentaire rero yabaye nko ku rubuga no je amfete je nsanze menyere amfete commentaire zose negative je nsanze ndazimenyere kubera je burya kumbuga ndakora igihe kirekire nari no mu muziki nsanze niba gospel uravyumva rero commentaire ziri negative je namanda ndayaki ariko je ndanasema ndiko natwenga unantutse nko kuri Facebook cyangwa unutse wewe ntavyuzi canke wewe ukunuko ukavuga ivyo wishakiye je ndatwenga gusa ikintu gusa ntakunda ni umuntu avuga nabe mu ntari proche umuntu avuze nabe umuntu uri proche ari proche yiwanje akwese ni kauje nsangana je ndishora muri commentaire ahantu hose ndishura umuntu agututse wewe ntacyo bivuga ko gusa tutse umuntu mwari kumwe mwe murakinana niyo kibabara umuntu atutse umuntu wanje ari proche niho bintusha gusumba je ntuse jewe tumutuka jewe akutuka umuntu uri proche gusa ni kubera bamaze gukomera umutima
kera utarakomera rero ngira igeze gukomeretsa kuburyo uvuga ati ibi bintu ndabijemwo gute kweri umuntu agukritika narisanzwe nikinira utudiri ninjiza amahera atawumbwira ngo fiko nuku ni yihe? Oya hari umuntu ushaka gusanga aje wanashaka no bumaze kumera nk'umuntu ujya ari yakomanze. Hari umuntu yigeze gukomanta igihe kimwe kuri TikTok kubera ngo nkore video nyinshi kuri kenshi ndi kwa Fani niho nkora ndakora ama challenge kandi haje naho ndahama iminsi yose kubera yuko niho dukoreye ibikorwa byose niho dupangira ubuziki mu iyo twaje ngaha kuri biro tuba turi hajya rero kenshi jaho cyose ndugura telefone uwo muntu nze muna commence ngo none wewe ntugiri wawe ko video zose zikorera ngaho ntugiri wawe ugiye kuvumba iminsi yose wa muri ngaho none ngumugabo unagiri wiwe urumva no ma prank twagize ugasanga haraje n'iyo commentaire ndimwo none ugasanga zaye prank nkizo mwijoro none ngumugabo mana yaje none jiwe kwa Noraske ati Noraske araraba neza kwa Noraske niho muhira nshatse no binzu mbamwo je yewe noreka kuyiri kaja kuba kwa Noraske nta kibi kirimo nta kibi kirimo ubundi je Noraske twabanye kuva kera burya twagi ahantu hose ntitwigaya tugena turatandukana cyane Noraske twama turi kumwe twama turi proche kuva mu buto bwacu arabacha bavuga ati Noraske yagiye ahubwo bazoze bararaba neza oya ubundi ngaha onye ntibaba bavuze je bagumvye kuvuga nawe umugore we yes kuko umugore we n'umuntu yiyubaha kandi n'umuntu yiyubaha ivyo rero urumva ntibavuze je burya haje aba ariko barataginga kuvuga nabi abari wa muntu usanga abanza abicisha hariya turabazi none tubazi ubundi kandi kindi naco je ndabatahura iyo bariko bavuga ibintu nk'ivyo baba bashaka nyene kuba baze mwiga babona muri nko muratera imbere shavuga ati abantu rero reka tubabaze cyane rero urumva jaje sintaro ko babwira nabi je agwa bashaka kuvuga nabi umugore wa Noraske ko n'umuntu yiyuba kandi ivyo nyisi ngombwa ivyo nyi tuvuze ati ngo tugiye mu bintu nk'ivyo wonye si ngombwa ngo noce nguma ndi kwa Noraske haro naho bafata ama voyage akafata voyage nk'umugore umuntu agafata voyage agenda kugira icyo agira iyo hanze none akwa boko cyo kuma ari makauze hajya uje muhira ku muntu ayo n'amajambo y'abantu reka turekane nayo twigumire ku bikorwa genda utubwiye projet muri ko marategura kugira duteguza abantu bagume bari ready bazokibayira my god nize bigana kizo kavu ego sawa okay projet ya mbere ubundi twe dufite un projet menshi muri 3 fa c'est un projet menshi muri 3 fa hariho ya mbere ni turafite filme twakoreye mu Rwanda yitwa My Husband ngiye gusohoka vuba cyane umwe kutarahera afite umwe kutarahera tugene kubaha amafilme menshi. My Husband twakoreye mu Rwanda nubwo abantu benshi bagize ama commentaire ngo twengo twagiye kwifotoza ngo twagiye mu bintu by'abanyarwanda abanyarwanda natwebwe turabantu bamwe bamureka kuzana ibyo guteranya kandi abarundi bafite ibyo guteranya abarundi muzi ibyo guteranya jewe eba ndabiyamirije ni ndaja muri Kongo siri tugiye mu Rwanda ho kuri kintu ni mu Rwanda ho muhamu ngiye muri Kongo nanakimu Tanzania ngiye muri Kongo ntuvuga ngiye muri Tanzania ntuvuga ngiye mu Rwanda ucuvuga iki ngo nagiye kwifotoza nduguya ngo nawe wewe nitwaze iganiro dushatse turifotoza kandi twifotoje ndagihinda post kweli none nifotoje no munyarwanda tufaze dukora umwuga umwe wa filme nkace posta ni bibi ibaze manavuga n'ururimi rumwe we kibi kirihe guposta umuntu mwifotozanyije nta kibi kirimo ariko bamenye ko ari nibikorwa ro byari binabaza of course nuko nyine twe baravuga cyangwa bakavuga ivyo bashaka mugatwibwe dukorera ku mwanya wacu dukora kuri pressure yanyu kwa kumavuza amajambo wapi abajournaliste babanza kurindira canke babaza base bakabaza eske hariya mwagiye mu biki nk'umujournaliste yaza ntigeze babaza cyari kibatwaye ntigeze aza ngo mugabo akashizanga akavuga ngo mwagiye kwifotoza mwagiye iki rero nibarindire filme twakoreye mu Rwanda igiye gusohoka siyo gusa aro nijya Dani yo sinzi kwiganira kizosohoka yasoze ejo ho bukirira cyako nibaza yuko abantu bari ngo bararaba kino kiganira akakanya bace bagenda kuyiraho kuko baza gusanga yasohoka yes of course abantu muko murabiganira muce mugenda kwa Dani Films Company
mugire na subscribe hama murabe filme imeze neza cyane irimo ibihangange byose muzi Fanny Lavine Dani bwiwe na Shadudu Fiko himself urumva hama yo my husband harimo na Aben Duayo urumva my god ubumva rero mwitege mu mwaka uzaho ubu dufite ama projet ashika kurangahe nkane yo mwakuza nukuri batwitege gusumba umwaka tuwafa abasi banyu baragowe uyu bundi twebwe wumva nta majambo dufise ibikorwa twe nta majambo dufise ibikorwa abavuga niyo bandanye bavuga kandi plus je datahora ko ari promotions uburyo bwinshi burya plus uvuga nabi twafa plus uko yiteza imbere mu buryo utazi kuko cyo baraba tuko umuntu wari ngaravuga ni ega rushaka kuvuma Imana itavumye kandi ikindi naco hari abantu hari umuntu muri Bibiliya yarungiswe n'umwami kandi akagenda upfuma ab'Israeli burya ageze kubavuma cyo asanga yabahezagiye rero hari abantu bibaza ngo baravuze nabo umuntu kumbe ducituronka amadiri kubera yuko wavuze iryo jambo akaba ari umuntu ashaka twumva ati akaza karadushika tumubaza nene bya bintu kunoko cyangwa nabitubaze ati je naravye nsanga ari mwe twokorana juste tugasanga yabonye ikiganiro cy'umuntu yaka tuvuga nabi so rero ni babandanye bivugira ikana gushimira cyane Fiko thank you so much ndagushimiye cyane nanje ariko kandi nshimira abantu badukurikirana ndabashimira kungene muzitaho ibikorwa byacu no kuri kuma platform yanje ndababona ama commentaire biki cyane kuma film mbanagenja mumbonekamo ndabashimiye cyane abantu bari mu bihugu byo hanze hoho ndabakunda cyane gose n'abantu muri mu Burundi namwe ndabakunda gose cyane hama ikindi naco akantu nama nshaka kugenda ntavuze imisi yose bantu b'Imana kuri no si kuyibako ni vyiza ariko burya no sinubwo bomara ku imyaka ijana iyo myaka ni mike cyane gusumba ubuzima budahera ubuzima buhoraho ubuzima buhoraho naho tuzobamo mwijuru ubwo rero ino si imyaka yayo ni mike cyane nubwo bomara imyaka ijana iracyari mike rero umuntu atari karaba kuri ino si yarakira umwami Yesu umwami n'umukiza asa n'umuntu ariko ariyahura n'umuntu yiyahuye vero nukuri mu byumve nuko Yesu yavuye mwijuru turabanyabyaha mugabo uko nyene avuga ati ndaje kubasanga uko nyene araza aho turi adukura mu ivyo vyaha biciye mu gusesa amaraso yiwe kugira ngo aducungure icaha ubwo rero uwo mwami Yesu yarazutse kandi yazukiye twese umwizeye ukamwakira uronka ubuzima budahera ubwo buzima budahera rero twiruke twese kuronka ubuzima budahera kuko ubu bwo ngakuri inosi n'ubuzima buhera uri kuba kuri inosi rero ufise ubuzima budahera ufise garanti yo kuzobaho ibihe bidashira mwarahezagiwe I love you so much Imana ishishikaye guhezagira ivyanyu amen merci beaucoup nari kumwe na Apotre Fiko muri studio za Yaga Tech TV zosubira ubutaha big up on yourself thank you so much